Bakunzi bimbonesha kure atakwihana nta juru ndabahaye bwakeye namwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabakaze mu kiganiro bita intahe. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire asanzwe ari n'umumenyesha makuru akorera iyi mbonesha kure yanyu ari yacu atakwihana nta juru ari na mushasha mu kiganiro bita intahe. Nkuko rero mumubona reka tumwe kaze uramutse ariko aradukurikirana ngere ubidondo. Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana mu kiganiro inahe mu mbonesha kure yacu ya Nol Pantes no Heaven TV. Urakoze cyane Dondiera tumvise ngo ufise gishasha uyu munsi. Mbega abariko aradukurikirana kumbonesha kure yacu atakwihana nta juru gishasha ubafitiye niki? Gishasha ndafitiye nuko natewe iteka n'Imana nubwo nayisanzwe ndi umumenyesha makuru wa Nol Pantes na Heaven TV nongewe nakandi karyo novuga ati nongewe n'irindi teka ridasanzwe ryo gukorana ikiganiro n'umukozi w'Imana Prophète Ferdinand Bamwiha mu kuzobashikiriza ikiganiro inahe. Urakoze cyane Dondiera, uravuze ngo ufise gishasha wagiriwe ubuntu n'Imana bokongera yandi mabanga yo gushikiriza ikiganiro gikundwa n'abantu benshi bita intahe. Dondiera uyumva gute? Niyumva nezerewe cyane kubw'iryo teka natewe n'Imana. Urakoze cyane. Nureka Dondiera abariko baradukurikirana bagira iki? Abariko baradukurikirana nuko boguma hafi cyane y'imbonesha kure ya Nol Pantes no Heaven TV bakurikirana ikiganiro inahe kubera ikiganiro inahe gifasha imitima ya benshi. Urakoze cyane Dondiera, turagushimiye cyane. Bakunzi rero bimbonesha kure atakwihana nta juru ndongeye kubashimira mwese mwariko barakurikirana ikiganiro intahe mwongera mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yacu atakwihana nta juru. Muri studio ni jewe mugumana Prophète Ferdinand Bamwiha turabandanya n'ibindi biganiro. Reka tubanze gucishemo iyi ndirimbo hanyuma tubiramate tubandanya. Amashimwe yose na yawe mwami, dusesereje impundu tugutazira mwami, ivyaremye vyose biraguhimbaza kubw'icubahiro cawe, natwe turahimbaza ubukuru bwawe, turatazira icuri, uraganje mw'isi mw'ijuru ikuzimu bose barazi kuri umwami. Haleluya. Ivyo waremye biravyemeza, abo mw'ijuru baravyemeza, ni kuki tweho tutavyemeza yuko Yesu urumwami. Ivyo waremye biravyemeza, mw'ijuru baravyemeza,
ibyaremwe byose n'abaremwe turagushira hejuru kubw'icubahiro cawe kubw'intsinzi yawe waduhaye kuganza uduha intsinzi tububasha urabereye